Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudeni ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni itekane munezero ntangire byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudeni ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero ngurukire mwese mudukurikira muri micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru yo kuri irgenekerezo rya 30 Nyakanga y'umwaka, akaba ari amakuru habazindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mwiperereza, mu gati y'akazi na muntu, amakungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba rero hari amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yongeye gutanguza intambara mu bashikiranganje batandukanye, ndetse biranavunurwanurwa ko yoba agira kwegere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivanye n'ingingo ariko arafata. Nimuje kandi Evariste Ndayishimiye yamaze gusinya itegeko rifata igisata c'amagara y'abantu akakivana mu bushikiranganje bumwe akakijana ahandi. Kuri ubu ngubu rero abagabo bashika batatu boba bari mu ntambara y'agasakisaki, gusa abagwayi ndetse n'abanyagihugu bantaho nikora bakaba aribo bariko barabirenganiramwo. Iyi ntambara yadukanwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bashikiranganje, mbega iraza guherera he? Turaje mu kanya tubashikirize imvo n'imvano kubijanye nako kajagari kariko karavugwa mu gisata kijanye n'amagara y'abantu. Turaza kandi no kunyarukira Bujumbura, aho umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Nestor Ntawontuye ategeka amashirahamwe ya leta kwerekana umwimbu, ndetse ngo nubwo imitahe ya leta ari mikeyi. Navyo mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu bijanye n'inkuru iriko iravuga ko ibarabara RN 16 rigiye kubakwa mu myaka ishika 3 kw'ideni ry'imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika azokwishurwa mu myaka ishika 30. Bikaba byashikirijwe n'urongo y'inama nkenguzamateka Generali Gervasi Ndirakobuca ubwo yariko araganira na bamwe mu bagize bashaka kuzokora muri ico kibanza. Reka rero subire mu kanya mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, gusa mbanze mibutse mu vyonde suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tuba dumaze gushira ko bishasha kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudeni ya Isange TV, ndetse na notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira ko kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, aze abashikira umwanya n'umwanya. Duterwa intege no kubona mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko tubashikiriza umwanya n'umwanya, kubera ko natwe tuba tuhabaye ekubwanyu. Reka rusubire ndabahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Tugiye guhera ku biriko biravugwa ko hariko haravugwa intambara y'agasakisaki mu bashikiranganje bashika batatu. Mbega ninde anezwe? Abagwayi bantaho nikora indwi zibiri ziraheze batavuzwa ngo kubera akajagari mu gisata co gufatana mu nda. Munabizi neza ko twaraye tubahaye amakuru ajanye n'igisata ca leta citwa Direction Générale de la Solidarité Nationale, igisata gifise uburyo bwinshi bwahora burungikwa muri Fondation Mugiraneza ya Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. None kuva leta ihindutse mu ntango za Nyandagaro, umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba ari mu ntambara yo kurondera umushikiranganje azobandanya koroherezwa ngo kumworohereza. Twarababwiye kandi ingene mu gushinga leta atabushikiranganje na bumwe bwahawe ico gisata, maze kiba kirarabwa na Artemo Katihabwa ajejwe ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakomira. Mu nyuma kandi harabaye amagendera akomeye yo kwimurira ico gisata
kwa Generali Nizigama ajejwe abakozi ba leta akazi ndetse no gutegurira akazoza abakozi. Byagezaho kandi n'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye abeshwa ko ingingo yimurira ico gisata kwa Generali Nizigama yafashwe n'umukuru w'igihugu, niho Aritemo Katihabwa yaja kwigwanira ngo igisata kigume iwe narirya ngo iyabona ko amategeko ariko arahonyangwa. Vyarangiye rero Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo kwaka ico gisata abo bashikiranganje bose Artemo ndetse na Gabriel agishira kwa Leonidas Ndaruzaniye mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Niko Dekhe yarashinwe, ariko kandi nubu amatwa dusumira nuko Angeline Ndayishimiye umutambukanyi mukuru w'igihugu ngo atarashirwa niyo ngingo yafashwe. Ubu rero ngo agwanira ko ico gisata kigaruka kwa Artemo Katihabwa uyoba yasanze azomworoherera cyangwa se azomworohera mu gihe azoba ariko arafata ingingo. Nimwe kandi banaho nikora aribo bariko barakorwa ko nabwo kajagari. Umwe mu miryango ifise abagwayi bafashwa n'ico gisata yaraye atwandikiye agira ati: nariko ndasoma iyi nkuru ijanye na Direction Générale de la Solidarité Nationale, ciye mbona impamvu abantu dufise abagwayi bivuriza kuri zo muri Solidarité tumaze indwi zibiri tutazironka. Mu mwanya wa mbere zarateba bakatubwira ko ngo mu bushikiranganje bw'ubutungane ariyo bitebera. Ubu rero ngo ntiziriko zirasohoka, kumbure ngo bivuye kuri iryo bomborana. Ibaze nk'umugwayi wo kwa Le Gentil canke abafise amakanseri, ugasanga ngo bamaze kumara indwi zibiri bataronse umuti numwe. Abategetsi barakwiye kurengera ivyabo bakwiyumvira umunyagihugu amerewe nabi, ibintu nibi akamaramaza mu gihugu. Ubu kino kibazo ngo kiraraba General Major Leonidas Ndaruzaniye, ndero narabe byihuta atabare abagwayi bagwaye kubera izi indyane zitagira mvura. Igitegeko ry'umukuru w'igihugu ryaramaze kumwegurikira igisata nave mu gacerere afata ingingo zihuta akize ubuzima. Ibi rero bikaba ari byo biriko biravugwa na cyane mu gihe umutambukanyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye we atariko aravyumva, mu gihe abanyagihugu na cyane bantu nikora bagowe. Naho Bujumbura hoho umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye ategeka amashirahamwe ya leta kwerekana umwimbu nubwo imitahe ya leta ari mikeyi. Kwa 24 Nyakanga uyu mwaka Bujumbura mu nama yabahuje kuri uyu wa kabiri igenekerezo nyene ya 24 Nyakanga uyu mwaka mu gisagara ca Bujumbura, abarongoye amashirahamwe ya leta nayo leta ifisemwe imitahe yarahambariwe bikomeye cyane n'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye. Leta ifise imitahe mu mashirahamwe amwe nka Bakobu yagiriza abayarongoye kuterekana umusaruro kandi ko ngo badashoboye kubyaza umusaruro imitahe. Muri iyo nama kandi umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yaratanze akarorero na cyane kuri Hajidezo ishirahamwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba n'amazi, akavuga ko atamusaruro aboneka nubwo ngo hari uburyo bwishi leta ishiramwo. Amazi n'umuyaga nkuba niyo moteri mw'iterambere, hatabonetse umusaruro mwiza igihugu ntigishobora gutera imbere, niko yashikirije. Umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert na Manigomba yarasiguye uko atunganya iryo shirahamwe. Sinemeza na gato ivyo
muhejeje gushikiriza umwimbu ubu urashimishije. Yasiguye ko nubwo ngo ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro, ibiciro bitigeze biduga, ko kandi ko iryo shirahamwe ubu rifise miliyaridi zirenga 3 z'amarundi, ariko kandi ngo yerekanye ko iryo shirahamwe rifise ingorane yo kuronka amafaranga y'agaciro ngo kugira ngo rigure ibikoresho. Tumaze imyaka 3 turindiriye amafaranga y'agaciro kugira turihe abaduha ibikoresho, none mushaka dukore gute? Bimeze uko mushaka gute ko umunyagihugu atunganirizwa neza? Iyo ngorane kandi iranakora ku gisata c'amabanki. Trinita Ngirikwishaka arongoye Bakobu yiyamirije ingingo za BRB zibuza ndetse ngo kurihisha mu mahera y'agaciro abanyagihugu. Agira ati, tuzoriha amadeni yacu gute mu gihe tutemererwa kurihwa mu mafaranga mvamakungu? Umushikiranganje wa mbere Nelson Ntabantuye kandi hibukije ko indongozi zitegerezwa kurondera umuti ugezweko n'imitahe yunguka ngo ningoga, ngo kandi ngo hakoroherezwa abanyamitahe. Mu ntumbero yo gutsimbataza umuco, yasavye abashikiranganje gutegeka ko amashirahamwe yose ya leta yerekana uburyo afise umusaruro wo muri 2024 uko uwo munsi vyifashe. Amashirahamwe yose azoba yerekanye ivyo byose gushika kwa 31 Gitugutu uyu mwaka wa 2025. Mu gihe leta kandi bandanya ishira uburyo buke muri ayo mashirahamwe, ni ayaho ngo mashirahamwe ya leta kwerekana ko intwaro ibereye n'umwimbu ngo byifashe neza nubwo ngo hari ingorane. Naho mu bijanye no kubaka amabarabara, nuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu, ibarabara RN 16 rigiye kubakwa mu myaka 3 kw'ideni ry'imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika azokwishurwa mu myaka 28. Igice kirigira kabiri c'ibarabara ry'igihugu nimero 16 Mutambara Bururi ndetse na Kibaya Mweya rigiye kuzokubakwa ku mafaranga y'ingurane itanzwe ni banki y'Abarabu Badeya. Ayo mafaranga kandi angana n'imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika azorihwa mu myaka ishika 30. Ivyo bikaba byashikirijwe mw'isasa ryo kuri wa 24 Nyakanga uyu mwaka, igihe inama nkenguzamateka yariko iremeza integuro y'itegeko rijanye nayo mafaranga. Ico gice ca kabiri cononekaye cibarabara RN 16 Mutambara Bururi ndetse na Kibaya Mweya gifise uburebure bungana n'ibirometero 59. Nayo ibikorwa bikaba ngo bitegukanijwe kuzomara amezi 36, bivuze imyaka ishika kuri 3. Iruhande y'ibikorwa byo kubaka iryo barabara kandi hazokubakwa amavuriro mato mato 3, amashure y'intango 3, utuzu tw'ubwiherero hamwe ndetse n'inyubako zitanga amazi meza ava mu kuzimu mu duce 6. Ivyo rero bikaba byashikirijwe n'urongoye inama nkenguzamateka Generali Gervas Ndirakobuca ubwo yariko agirana inama nabo nyene begwa n'ico gisata cyo kubaka iryo barabara. Naho ibiziga bibiri vyatowe mw'ishamba ku nkengera y'uruzi Rusizi. Cibitoke kuwa 28 Nyakanga uyu mwaka, kuwa gatandatu wa 27 Nyakanga uyu mwaka, ibiziga bibiri biriko biraborera cane vyaratowe mw'ishamba riri hafi y'uruzi Rusizi kwibarabara rya 12 ku mutumba wa Rusiga, zone Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, ihana urubibe na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abo bishwe n'abagabo batamenyekanye, bo kandi ngo bari bamaze imisi myinshi bishwe, baca bazanwa gutabwa muri ico kibanza kiri kure. Kubw'amasoko mu basirikare bariko barakizura muri ako gace, abatabaje babitumwe n'umunuko mwinshi uteye amakenga wibonekeje muri ako karere. Begereye abasirikare baciye babona ivyo biziga vy'abo bagabo nyene babiri,
baboneka ko boba bamaze imisi itatu bishwe. Indongozi zo muri ako gace ziherekejwe n'igipolisi n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD barashitse kuri ico kibanza kubera ivyo biziga vyari biriko birabora. Hafashwe ingingo ko vyoca bihambwa ubwo nyine ku itegeko ry'intwaro muri ikomine. Amakenga mu banyagihugu, abanyagihugu bo ku mutumba Rusiga babayeho mu bwoba kubera ubwicanyi bwisubiriza. Basaba ko abakorera kuri ku nkengera z'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo ngo rusigaye ruri ikirimbiro ry'itorwa ry'ibiziga. Ibiziga vyama bitorwa ngaha buri kwezi, ariko ababica ntibegera bamenyekana. Ko vyiganwa n'umwe mu banyagihugu twasanze aho nyene, kubera kandi gutinya ko umutekano wabo wahava uhungabana. Ababa muri izo nkengera basaba ko umuco uboneka kuri ubwo bwicanyi kugira ngo bihere. Musaneri wa komine Cibitoke aremeza ivyabaye, asigura kandi ko icatumye ivyo biziga bihambwa ngo vyihuta ariko kumvo z'amagara y'abantu. Ivyo biziga ngo bikaba biri hafi y'imirima irimwa. Asaba rero abanyagihugu gukorana n'inzego zijejwe umutekano mu kumenyesha ico cose biketse muri ako karere. Muri komine Cibitoke yama itorwamo ibiziga vyatawe mu mashamba cane cane hafi y'uruzi rwa Rusizi. Akeshi ivyo biziga vyama bihambwa gihutihuti atamatohoza atangujwe kugira ngo abishwe canke ababishe. Indongozi zama zisigura iyo ngingo ngo kugushaka kwirinda indwara zishobora kwandukira abanyagihugu. Gusa abanyagihugu kuri ubu ngubu bakaba babayeho mu bwoba ntangere. Reka bashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twako turabashikiriza kuri iyi saha. Tube dusozera ngaha, tuza gusubira amakuru araza kubagiza ko gusa mwebwe gupyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya.